imyiyerekano jewe n'abandi benshi tubikurikirana tubona ko biteye ubwoba kandi birasiga ubwenge kuja mw'ibarabara no kugira imyigaragambyo mu kwerekana yuko hari ibintu umuntu adashigikiye birashobora kuba muga bikaba mu mutekano kandi muri Amerika abantu barabifitiye uburenganzira kandi barabigira kenshi ariko ejo ivyabaye vyararenze akarimbi kandi cane cane ikintu gishavuza abantu canke gituma abantu bagira impungenge n'umutima uhagaze ni ukubona yuko amazi aguma arenga inkombe niba ariko novyita tugira ubu impungenge yo kutamenya aho bizohagararira demokarasi iratwemerera gushobora kugenda kugira imyigaragambyo mu gihe hari igihe umuntu adashigikiye ariko kuja ahantu hasonewe nka kurya mu kumenagura ibintu n'abantu bakahasiga amagara iyo si demokarasi. Muri mu mugambwe w'abademokrate ikigiye gukurikira hari amatohoza atangura hari ikigiye gukorwa haba mu bademokrate murimo canke mu barepublicain ku vyararaye bibaye ga Madame Letitia? Biracari bishasha bariko barakurikirana barabe abagirwa n'icaha co konona no kumenagura ibintu abantu bakasiga amagara hari nibaza ko ari itohoza ririko riraba kugira ngo azoshobore guhanwa n'amategeko ariko nibaza ko ikindi kinini yakiriko kiraba ni kuraba ukuntu bogira sécurité ya inauguration ya President Joe Biden kugira ngo bisubire kuba mugabo kandi n'ukuntu bashobora kwiga ukuntu bashobora gukomeza inzego ngira ngo kugira abantu ntibabandanye bigira ivyo bashaka mu gutera umudurumbari. Ikintu mbona novuga ciza niba gishobora kuvamwo mu bintu biteye uruhagarara nk'ivyo nuko hariho aba republicain atari bake batashigikiye ibintu biriko biraba. Nibaza ko bizotuma abantu bamwe baja hamwe bakumvikana kugira ngo bashobore kurondera ukuntu demokarasi yo muri iki gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idatera itohoka. Yego hariho abavuze bati ino myerekana nubwo yabaye hakagiraho bariya biyerekana bashika mu ngoro ikoramwo inama nshingamateka na nkenguzamateka Kongre ya Amerika abapolisi bashobora kuba barabigizemo uruhara bagereranya na ya myerekano yigeze kuba yabiyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba ryakorerwa hanini abirabure bakavuga ko polisi nayo nyene ishobora kuba yaravyorohereje ico hari amakuru mwamugifiseko? Navyo nyene ivyo naravyumvise kandi biraboneka ko abapolisi igitigiri cabo cari gito uravye igitigiri c'abajejwe umutekano cari gihari ku yindi myerekano yabaye ijanye n'ivyo mumaze kuvuga bijanye n'urukoba. Icambere igitigiri abantu benshi barabona ko ntibari sinomenya ko bibajije ko bitashobora kuduga ngo birenga akarimbi. Ntituzi ko ari kubifata minenengwe canke gushaka kuborohereza. Ico ni ikintu naco nyene nibaza ko izotohogwa ariko nivyo uko mubibona ni benshi cane twibaza ko bitafashwe uko iyindi myigaragazo ihora ifatwa cane cane yari abantu babirabure bijanye n'ivyo vy'urukoba nk'uko mwariko murabivuga. Hanyuma mu kanya mwari mutubwiye muti hariho ico yiza gishobora kuba cabaye ku ruhande rw'abarepublicain nabo nyene babonye uko ibintu bimeze hama kuri bihugu bitandukanye navyo vyafata Amerika nk'intangarugero mu vyerekeye demokarasi ibi vyovyo biravuze ikiga Madame Letitia? Twiyumviriye ico ibihugu birabira kuri Amerika bikabona ko ari demokarasi yacu ari intangarugero turazi neza ko birasuzuguritse ibintu vyabaye abantu benshi turibaza ko hanze bibatangaza kumva ko basuzugura Amerika kandi barafise inshingiro yo kwitwenga niba ariko nobibona. Nibaza ko ari naco gituma abantu baba demokrate cane cane mugabo n'abantu bashigikiye Joe Biden barazi neza ko hariho kuntu Amerika izwi hanze ni bategeza kugaragaza kubisanura bariko ni ikintu kininiya cane biyumvira ko cononekaye
ku ntwaro ya perezida Donald Trump ukuntu Amerika izwi canke ibonwa canke ifatwa n'ibindi bihugu vyo hanze. Ico ni ikintu kininiya nibaza ko iyi ntwaro ikurikira izoshingira ko mu kugerageza gusanura izina n'agateka ka leta zunze ubumwe za Amerika mu bindi bihugu. President Donald Trump yavuze ati naho ntemera ivyavuye mu matora ubutegetsi nzobutanga igenekerezo rya 20. Mukurikiranira hagufi politiki ya Amerika muyirimwo. Donald Trump agiye guha igihugu Joe Biden cifashe gute muri rusangi ga Letitia Mizero? Nivyo Perezida Donald Trump yaravuze ko naho atavyemeye ko azogerageza gutanga igihugu mu mahoro, ariko abivuze atevye. Ico ni ikintu ca mbere abantu basuzugura. Ntitwari kuba dushitse aho dushitse iyaba yarabivuze akavyemeza kuva aho bavugiye ko amajwi menshi yagiye kwa Joe Biden. Yari kuba yabigerageje hakiri kare kugerageza gufasha yuko iyo transition iba mu mahoro. Ntivyabaye ubu ndetse no kuvuga ngo ibiriko biraba ubu, iyi myaka 4 yanononye bitari bike muri Amerika. Hari uruhagarara tari ruhasanzwe canke rwongerekanye mu bantu, imiryango yaracanyemwo, ababanyi benshi baracanyemwo, abantu abademokrate n'abarepublika benshi naho baba bari mu muryango umwe bavukana, hariho abatari bake batakivugana na igera. Abanyagihugu benshi ubu baraguze ibigwanisho kumvo nyinshi. Turazi ko hari abanyagihugu batari bake bafise ibigwanisho kandi birenze ivyo bahora bafise. Ivyo vyose biratera uruhagarara. Turazi neza ko Joe Biden na Kamala Harris bafise akazi kadasanzwe gakomeye ko gusubira kugerageza kuzana umutekano mu gihugu no mu mitima y'abantu, kuba mu mutekano no kubana mu mahoro nk'uko vyamyeho mbere. Ego. Madame Letitia Mizero Helalude, tubashimire cane kuri no mwanya muhaye ijwi rya Amerika. Tukibutsa ko mwari mwagerageje kwitoreza umwanya wa Sena mu matora agiye gushikana ku butegetsi Joe Biden, mwitoza ku rwego rwa leta ya North Dakota. Mwakoze cane kuri no mwanya muhaye ijwi rya Amerika. Mwakoze.